Turabaramukije bakunzi mwese b'ikiganiro umuntu muzima mwebwe abateramanye n'imbonesha kure ya Heritage eka kandi namwe mwese ari ubwa mbere muba mukurikiranye kino kiganiro reka tubahe ikaze kugira ngo kano kanya tugiye kumara twigishanya tubasabe mubane natwe mukurikirane gutyo ibyo tugiye kurabira hamwe bitugirira ikimazi. Ni byiza ko iyo abantu bihaye umwanya wo canke bihaye agaheho ko gukurikirana ibintu biba ari byiza iyo bavyitayeho kugira ngo ivyo bamenye bibagirira ikimazi kandi nabo iyo barosagahe bavyigisha abandi. Niyo mpamvu kubasoma ijambo ry'Imana rigenda riduhimiriza rimwe na rimwe ibintu bitandukanye umuntu ashobora gukora. Mu gitabo c'imigani igice caho ni 18 ku murongo wa 33 haranditse ngo mwumvirize inyigisho muco ubwenge kandi ntimuze muzanke. Hano aya majambo tubwiye ko ari byiza kumviriza inyigisho hambavu yo kuzumviriza zituma umuntu aca ubwenge canke agira ubwenge canke agira ubumenyi. Ivyo rero akabikomora muri izo nyigisho ubwo bumenyi canke ubwo bwenge abukomora mu nyigisho ariko akabukomora muri iyo nyigisho iyo nyigisho atayanse canke iyo nyigisho yihaye umwanya wo kuyikurikirana canke kuyitega amatwi. Niyo mpamvu rero tubasaba ngo mube hafi ntimukurikirana amashusho gusa ahubwo mukurikirane nibigiye kwigishwa. Rero jewe tugiye kubana muri kano kanya nitwa Jean Bosco Nduwimana. Ni jewe tugiye kumarana umwanya utari munini cyane ungana n'iminota hafi nka 30 tugira ibyo tuganiriye. Rero kuri no mugoroba tugiye kurabira hamwe ubugwayi bw'inzoka ya amibe. Tugiye kurabira hamwe ubugwayi bw'inzoka ya amibe isanzwe ari imwe mu ngwara z'inzoka zifatira umuntu mu gihimba c'amara, mu gihimba kirimwo uburyo butunganirizwamwo imfungurwa y'abamara matoya atunganirizwamwo imfungurwa zija mu mubiri canke amabara manini atunganirizwamwo ibisohoka bikaba umwanda mukuru. Rero tugiye kurabira hamwe ubwo bugwayi bwa amibe ariko mbere yuko tuburabira hamwe kubanza tukibukatsanya yuko Bibiliya ijambo ry'Imana ritubwira ko umubiri wacu uremwe mu buryo bw'igitangaza kandi uremwe mu buryo ngo buteye ubwoba nkuko Dawidi yabivuze ni muri Zaburi 139 uhereye ku murongo waho wa 15 Zaburi 139 uhereye ku murongo waho 15 hari amajambo handitse ngo urukanka rw'umubiri wanje ntiwaruhishwa hamwe naremegwa mu mpisho hamwe naremesherezwa ubwenge ibwina mwisi. Imana rero yaremesheje umuntu ubwenge bwinshi imurema mu buryo bw'igitangaza. Ni nayo mpamvu tutahishwa, niyo mpamvu umubiri wacu ko wubatsira wuzi nibitugirira ikimazi. Rero bikomoka byinshi mu byo yaremye, bikomoka byinshi mu byo yurije muri ino si kuko kuba bikurikirana neza Bibiliya itwereka ko umuntu yaremwe nyuma y'ibindi bintu byose byamaze kuremwa, amazi, imfungurwa, umuyaga. Uko mubona isi yubatse ibiri mu isi byose nibyo byabanje kuremwa maze ngo umuntu Imana imurema ku munsi ugira 6. Niyo mpamvu ari byiza ko ibyo kubimenya kuko Imana yabonye ko ari byiza ibanje gushiraho ibyo mugirira neza. Nyuma yo gushiraho ibyo mugirira neza maze igira no mugambi wo kumurema. Rero tugiye kurabira hamwe iyo nzoka yitwa amibe isanzwe ifata mu gice c'amara ariko ikicara cyane mu mara mato. Ubwo bugwayi rero bw'inzoka ya amibe busanzwe ari ubugwayi bwicara mu mara mato. Ni ibyo bita parasite canke nibyo bita parasite ifata mu mara mato ariko ikabandanya igashobora no gukwira no mu mara manini mbere inabandanya ikaja no mu gitigu. Hari n'igihe yinjira ikaja no mu zindi ngingo z'umubiri nko mu mushikaduga ikagera nko mu mushishito canke ikagera no mu mahaha. Ariko mbere yuko tuvuga aho bangamira iyo yamaze gusinzikaza umuntu reka tubabwire ubwo bugwayi ubwoko bwabwo kuko ntabwo ari ubwoko bumwe. Isanzwe ari ibyo bita maladie microbienne canke ingwara iterwa na microbe nkuko bakunze kubivuga imvugo y'ikiganga. Iyo ngwara rero ikaba ifata umuntu iri mu bwoko butatu. ariko iyo igiye gufata umuntu ikarika
mu mara matoya cyane izo bita intestin grêle. Izo intestin grêle ni naho isanzwe yarika cyane ikagira ibyo bita kyste. Iyo umuntu imaze kumubamwe igihe kirekire kamusinzikaza ikagira ibyo bintu bita kyste bisanzwe bimeze nk'imiruka yinyegezamwo kuko ari byo bituma ishobora kwinyegeza umuti yiri mu mubiri. Rero iyo ngwara iri mu moko atatu canke ifata umuntu inyuriye mu moko atatu. Hariyo bita Dientamoeba. Iyo bita Dientamoeba ni ubwoko bwa amibe ariko bufata umuntu bikamufatira ahanini mu maramato bukamusinzikaza. Ahanini bukarya icunyunyu c'ubutare. Ari nayo mpamvu iyo umuntu ayifise akunda gukama amaraso. Iyo umuntu afise iyo ngwara ya amibe bita Dientamoeba arangwa ahanini no kutagira amaraso menshi bitewe nuko icunyunyu c'ubutare arico gituma umuntu agira amaraso menshi kiba canunujwe niyo microbe ya amibe iyo bita parasite. Imaze kununuza ico cunyunyu c'ubutare bituma amaraso y'umuntu akeha, bituma amaraso y'umuntu atagira ubutare buhagije kuko ubutare nibwo butuma amaraso avura, nibwo butuma amaraso mu mubiri amera neza. Rero iyo kimaze kubura ico cunyunyu canunujwe niyo microbe ya amibe bita Dientamoeba bica bituma umuntu agira amaraso makeya cyane. Hambavu yo kugira amaraso makeya hagakurikira konda, umuntu aronda akagira imvururu mu mara matoya. No kuvuga ko iyo inunuje ico cunyunyu c'ubutare ibindi byo mu mara matoya ibyo bita nitrima ari navyo bija mu gitigo bigacika amaraso bica bimererwa nabi, amara agacakora nabi bigatuma mu mara yawe mato haba ibyo twakwita nk'imvururu. Bishobora gukurikirwa kandi no kuribwa. Umuntu ashobora kugira ububabare bwo mu nda bumeze nko kuribwa bikomotse kuri ubwo burwayi bwa amibe bwo mu bwoko bwa amibe yo bita Dientamoeba. Iyo rero ishobora no gukurikirwa n'ibindi bimenyetso birangwa no konda, birangwa kandi no gufurutira. Umuntu ashobora gufurutira na cyane ko ishobora kugaragara iyo amaraso amaze kuba make. Hari gihe bikurikirwa no kugaragara no kufurutira rimwe na rimwe kunda, mwizosi canke ku maboko. Ubwo n'ubugwayi bwa mbere canke no mugwa mbere ubugwayi bwa amibe iyo bita Dientamoeba. Iyindi igira kabira niyo bita Amoeba coli. Iyo nayo iba ahanini mwiherezo ry'urura runini niyo imanuka ariko ivuye yarazananye mu rura rutoya ikamanuka ikicara mwiherezo ry'urura runini ahasanzwe hicara ahasanzwe hiyegeraniriza umwanda mukuru iyo ugomba gusohoka, iyo umuntu agomba kuja kwituma aho niho nayo iyo yicara kubera ko iyo ahanini ikunda ivyo bita fibre, ibintu bisanzwe bituma umuntu yituma neza. Ikaba muco bita flore bacterienne intestinale niho iba cyane muri ugo rura runini. Aho niho haba hari ico bita flore bacterienne intestinale. No kuvuga ibyo bintu bimeze nk'ururenda nivyo ibamwo ikanunuza bya bindi bita fibre canke ivyo twita ibintu bimeze nk'ibinyuzinyuzi. Ururenda rwakomotse mu mfungurwa twafunguye, ugo runigo rwa rushoboza umwanda mukuru gusohoka umuntu agasohoka tangorane. Iyo amibe rero ihicaye aho yo bita Amoeba coli, iyo ihari irangwa ahanini no gucika umugongo kubera ko ibindi kuranunuzaho umuntu akavyumvira mu ruti rw'umugongo akumva umenga umugongo uramurya ariko biba byakomotse muri ico gice camara aba agwaye. Irangwa no gucika umugongo. Ikindi umuntu akaribwa mu kiziba cinda aho anaho amara asanzwe yicaye, amara mato n'amara manini yicaye munsi y'umukonda aho bita mu kiziba cinda cyo bita le bas ventre. Aho hakaribwa cyane kubera ko iyo ibiri kwiranunuza bya bindi bita fibre. Ikindi gikurikira nuko ishobora gutera umuntu kugumigwa iyo iri aho hantu, umuntu akagumbiza yagenda ku mwanda mukuru bikanka ko yituma ahubwo hagasohoka ibintu bimeze nk'uruzi agasohoka ibintu bitari umwanda bimeze nk'uruziri kubera ko iba yagomeye aho hantu umwanda mukuru usanzwe wicara. Kuko iyo umuntu asanzwe adafise ibyo bita fibre bikwiye mu mubiri
ntashobora kwituma neza. Rero iyo agwaye amibe ishobora kununuza na twatundi twari turiyo bita fibre, noneho bigatuma umuntu kwituma bigorana. Umuntu akagenda kwituma hagasohoka ibintu bimeze nk'uruzi gusa, canke umuntu agasohora ibintu bimeze nk'impemu gusa akikanira bikanka. Ivyo ni bimenyetso byuko iyo ngwara ya amibe yo bita Amoeba coli umuntu aba ayifise. No kuvuga ngo hariho kuribwa mu kiziba cinda, hariho gucika umugongo, hariho kandi hariho no kwanka no kwituma bigoranye. Iyo no mugwi ugira kabiri. Umugwi ugira gatatu niyo bita Entamoeba histolytica. Iyo nayo Entamoeba histolytica no mugwi ugira gatatu wa amibe, ariko iyo yoyo ikarangwa cyane no gucibwamo amaraso iyo umuntu imaze kumusinzikaza. Bitewe nuko iba nayo nyene yicaye ahanini mu mara manini, iyo imaze kununuza ivyunyunyu ikanunuza na bya bindi bita fibre, irakurikira ikarya igaca irya hahandi iba yicaye igahaca ibikomere, maze umuntu yaje kwituma akituma amaraso, umuntu yaje kwituma agasohora amaraso. Iba yamaze kukununuza cyane, hamwe yatanguye no kurya mu mara, yatanguye kurya urubobi rw'imbere ico bita muqueuse intestinale, yatanguye kwinunuza, noneho umuntu agatangura gusohora amaraso. Aho umuntu abageze muri phase ikomeye cyane yamaze kumusinzikaza. Ayo moko atatu rero yaba iyo bita Entamoeba canke iyo bita Amoeba coli canke ibyo bita Entamoeba histolytica, ayo moko atatu yose agize ico bita amibe canke ico bita amibiase. Izo ziba zakomotse kuri mikrobe zakomotse ahatandukanye hashobora kuba aho komoka ubwo burwayi, ari naho tugiye kubabwira. Iyo rero isanzwe uyu mugwi wa gatatu yo bita Entamoeba histolytica, iyo umuntu ayigwaye abafite ico bita dysenterie amibienne, no kuvuga ko uba ucibwamwo amaraso. Ariko izindi nk'umugwi wa kabiri yo bita Amoeba coli irangwa ahanini no gucika umugongo. Y'umuntu ayigwaye arumva acitse umugongo, akaribwa mu kiziba cinda, akongera bikanka ko yituma, akaja ku mwanda mukuru bikanka, ahubwo akaguma agira ibintu by'uruziri. Ikindi gigakurikirwa hari gihe agira n'ibintu byo gusuragura kubera ko amara manini aba yazivye. Nayo yo bita Entamoeba twumvise ko iba murura yo iba murura ruto, ikarya ahanini kabangamira ubutare, ari nabwo bwari bujejwe gutuma amaraso yacu atungana neza. Ni nayo mpamvu umuntu yayifise birangwa n'ukonda, birangwa no gukama amaraso kugira amaraso makeya mu mubiri wiwe, bitewe nuko iba yanunuje cyunyunyu cari kijejwe gufasha ubutare. Rero iyo yicaye rero aho mu murura ruto, iyo nkiyo ya Entamoeba, bituma kandi n'ivyunyunyu bindi n'ibindi byose bifasha umubiri byo bita nitrima bidakora neza. Ari nayo mpamvu imaze kukubangamira ishobora kwinjira mu gitigu ikagutera n'ubundi bugwayi bw'igitigu, igashobora mbere no gutera n'ubundi bugwayi bw'amahaha iyo imaze kwinjira mu maraso, kuko iyo yinjiye mu gitigu nta nkeka yinjira mu maraso, mu nyuma ikazogutera n'ubundi bugwayi bw'amahaha. Ari naho umuntu ashobora kugwara amibe ugasanga akunda gukorora cyane, iba yarinjiye mu maraso yaramaze no kugera mu mahaha yaraharitse. Izo bita rero amibe, yaba Entamoeba, yaba Amoeba coli canke Entamoeba histolytica, zifise aho zikomoka hamwe. Ahambere ni isukulike, isanzwe ahanini ikomoka mu isukulike, ku mfungurwa no ku binyobwa. Ibintu byose bica mu kanwa, byaba ibyo dufunguye byaba n'ibyo tunyoye, iyo bidahagiriwe isuku rihagije bishobora gutera iyo ngwara ya amibe. Ibya mbere ni amazi adatetse. Abantu banywa amazi adatetse, ayo mazi nta nkeka azogutera iyo ngwara ya amibe, kuko ubucafu buyarimwo uretse ko butera n'izindi nzoka nka Ascaris, za Tenia n'izindi za Ankylostome, ariko ubugwayi bwa amibe bukomoka hanini ku isuku rike. Umuntu yanywa amazi adatetse,
mu nyuma nta nkeka azogwara amibe, yaba yo mu bwoko bwa mbere, bwoko bwa kabiri cyangwa bwa gatatu, kuko igenda gira phase yidevelopa, igenda igwirirana bivanye n'igihe. Rero umuntu abakwiye icambere kwijukira kunywa amazi. Ibyo biza kuba nk'umuti tuza guha abantu, ariko akayanwa ari amazi atetse. Rero ahambere ikomoka ni mwisuku rike mu mazi adatetse. Ahagira kabiri ni imfungurwa zitateguranywe isuku rihagije, canke ivyombo bitegurirwamwe imfungurwa, ari amasahani turiramwo, ari amasafuriya abantu batekamwo, canke inkono atateguranywe isuku rihagije. Iyo umuntu atetse indya ntazitekana isuku rihagije, izo ndya ushobora kuzifungura zimeze neza ziryoshe, ariko ugasanga mu nyuma zirakuviriyemwo ubugwayi bwa amibe. Tubwire n'abantu bategura imfungurwa nk'abavyeyi canke abafise abakozi babategurira imfungurwa, babe basuzuma neza ko ivyombo vyabo vyozwa neza, basuzuma ko amasahani baririye ko yogejwe neza. Iyo amasahani yogejwe, icambere nuko aterekwa ahantu agacako akazuba agakamuka, canke agahanaguzwa ivyo bita serviette, canke amasahani agahanaguzwa twadutambara twabigenewe, ariko ku buryo amasahani adasigara kwa amazi na makeya. Ayo mazi yarasigaye ko ashobora kuba yiremaremye ku masahani, mu nyuma agatera ya mikrobe ya amibe ikaba yiretse. Washira kwindya noneho zigahita zivanga na ya mikrobe, indya zikivanga na ya mikrobe, mu nyuma kazogwara amibe. Ivyombo bigirirwa isuku. Amasafuriya yo gutekamwo si byiza kuyitekamwo utayogeje ngo ikamuke. Iyo igomba kuyitekamwo ni byiza ko wayogeje ukayubika amazi yose akavamwo, hanyuma ukayitekamwo isafuriya yawe canke inkono yawe itagiramwo amazi yiretsemwo. Aho bari kuririnda ubwo bugwayi bwa amibe. Ikigira kabiri ni isuku y'imfungurwa zitekwa. Imfungurwa zitekwa aha turavuga cyane nk'imfungurwa z'imboga. Imfungurwa z'imboga nizo zibamwo cyane ubwo bugwayi bwa amibe. Amatomati, ibitunguru, amarengarenga, na cyane ko biba biri mwa ahantu hashobora kuboneka izo mikrobe za amibe. Rero ni byiza ko abantu bijukira kuzirya bazironze neza cyane, ukaziteka mu nkono zironze, ukaziteka mu nkono canke mu isafuriya zasukuwe neza, wagize ubwishingizi ko waziteguye neza, zidafise ayo ma mikrobe ashobora kugutera ubugwayi bwa amibe. Izindi mfungurwa zifungurwa zitetswe ariko zishobora gutera amibe ni imfungurwa zikomoka ku bikoko, na cyane inyama. Inyama rero bitewe nuko zibamwo ama mikrobe menshi, kandi zikabamwe ibinure byinshi bishobora kunyegeza ama mikrobe. Inyama ni byiza nko ku bantu bazifungura kuziteka zigasha cyane, canke kubashobora kuzirinda bakazihagarika, kuko hariho n'ama mikrobe adapfa gupfa, nk'ama mikrobe ya amibe. Nko ku bantu bafungura inyama zo mu nda, izo bita intestine ku bikoko, abantu bafungura amara y'ibikoko bashobora kugwara amibe vyoroshe. Abandi bantu bashobora kugwara amibe vyoroshe n'abantu bafungura ibintu ahanini biva mu mazi, amasamaki n'ibindi, kukwera ko navyo bibika ama mikrobe vyoroshe bitewe nuko bibamwe ibinure byinshi cyane. Ivyo rero navyo bishobora kuba inzira yo kugwara amibe. Rero ikindi gishobora kuba inzira yo kugwara amibe ku bantu bafungura inyama ni inyama z'ibikoko biba vyipfishije, zo twita intumbi bamwe bya bikoko bitabazwe, amaraso yabihokeyemwo, ugasanga umuntu arakibaze, kuko igikoko iyo kimaze gupfa amaraso agihokeyemwo acika amazi, kandi uko kuna amaraso acisa amazi ashobora kubamwo intandaro y'ingwara ya amibe n'izindi ngwara zitandukanye. Rero izo nyama kandi ziba zahokeyemwe n'amaraso zishobora kubamwo yama mikrobe, ugasanga habaye intandaro yo kugwara iyo ngwara ya amibe. Rero si byiza kurya ibikoko, na cyane igikoko cipfishije. Ikindi gikomoka ku bikoko gishobora kuba intandaro yo kugwara amibe, uretse ko gusa naho kitoyitera ariko kibungabunga n'amata. Amibe isanzwe ikunda ahantu hari ibintu bisosa, nayo mpamvu ku muntu ayigwaye yariye ibintu bisosa acamererwa nabi, bamwe bagaca babihagarika. Nuko isanzwe ntabwo ibisosa aribyo biyitera, ahubwo ibyo bisosa birayibungabunga. Umuntu ayigwaye agisukari ntiyoyikira, umuntu ayigwaye anywa amata y'inka kubera ko arimo isukari bita lactose ntashobora kuyikira. Niyo mpamvu n'abantu bayigwaye n'ubuki
igihe uri urayivura atari byiza kubukoresha. Iyo ngwara rero ya amibe isanzwe ishobora guhungabungwa n'amata y'inka. Iyo umuntu anywa amata y'inka benshi afasanzwe afise ico kibazo, na cyane ko ashobora kugira mu mara akahazibira, iyo ngwara igaca ibonera akaryo ko kubungabungwa muri ya sukari iva mu mata iyo bita lactose, bigaca bituma amata ntabwo iyo yateguwe neza agatekwa kabira ntabwo ayitera, ahubwo ashobora kuyibungabunga kubera iyo sukari yayo. Iyo umuntu asanzwe afise imigira yayo ivyo bita microbe, bigatuma noneho bica bituma ayo mata atuma yamigera yidevelopa canke yigwiza, gutyo bigatuma amibe ishobora kuba nyinshi mu mubiri wawe. Rero ni vyiza ko imbere yuko umuntu afata n'umuti duhava tubarangira, ni vyiza ko bwa mbere kwigira inama yo kunwa kubanywa amata bakayanwa ari amata witeguriye atetse. Ndavuga kubanywa amata y'inka, kubashobora kuyahagarika biba ari vyiza. Imfungurwa zigateguranwa isuku, ivyombo bigateguranwa isuku, ivyo amazi agategurwa, amazi yo kunywa agatekwa akabira akagirirwa isuku. Ikindi ntobora kubabwira mu mfungurwa ni imfungurwa zimbisi, simwe turya ari amasalade hamwe na fruit, ivyamwa. Izo nazo ziba zikwiye gutegurwa, zigategurwa muri ubu buryo bukurikira. Ku bantu bafungura salade, salade ni vyiza kuzitegura, ariko ukayitegura ubwa mbere ibintu ukabironga. Nyuma yo kubironga ukabicisha mu mazi ameze nk'akazuyazi. Ari bitunguru n'amatomati wateguye canke amashu wakase, bironge n'amazi. Nyuma yo kubironga bicishe mu mazi y'akazuyazi, hanyuma ubikanyire kw'indimu nyinshi ku buryo bimera nk'ibimaze gumera nk'ibihiye. Hambavu yo kubishira kw'indimu ukabishira ko twatuvuta kubaronka amavuta, ariko byagiriwe isuku rihagije, kuko iyo bitagiriwe isuku rihagije bishobora kuba intandaro yo kugwara ingwara ya amibe. Ivyo ni ku masalade. Ikindi ni ivyamwa navyo iyo umuntu abiguze mu isoko si byiza ko abirya atabironze, na cyane nk'ivyamwa bimwe biribwa gutyo nyene. Aho ndavuga pome isanzwe iribwa itarinze gutonogwa, ndavuga nk'intumbaswa, inkere ibyo bita fraise, ndavuga amapera. Bijya vyamwa ahanini dufungura bitarinze gutonogwa. Si byiza ko umuntu abirya atabanje kubironga mu buryo buhagije, ku buryo abona ko byagiriwe isuku rihagije. Nibindi bisanzwe bitonogwa nk'amavoka, imicungwa, imihwi, mandarene, nibindi vyamwa za papayi, amananasi, za pasteke, nibindi vyamwa bisanzwe bitonogwa. Ni byiza ko umuntu abirya yabironze cyane mu buryo buhagije kugira ngo iyo ngwara ya amibe ayirinde. Kuko iyo ngwara iyo utayirinze, iyo amara yawe asinzikaye, nk'isinzikaje amara matoya, bituma umubiri wawe muri rusange usinzikara. Yasinzikaza amara manini bigatuma naho nyine umubiri wawe usinzikara, kuko ishobora kugutera ya ngwara yo kugumirwa bita constipation, canke igagutera n'izindi ngwara nk'iyo bita ingwara y'urukoko, bimwe bita hemorrhoide. Iyo ingwara amibe itavuwe neza ngo ikugwe mu mubiri neza, ishobora kugutera izo ngwara yo kugumirwa, mu nyuma bikavyarana ya ngwara yo gusohoka kurura rukuru iyo umuntu agiye kwituma, ari byo bita urukoko abandi canke impanga, byo bita hemorrhoide mu Gifaransa. Rero ivyo iyo bikozwe neza, iryo suku ry'imfungurwa, zaba izitekwa, zaba izo zifungurwa ari zibisi, yaba amazi yo kunyobwa gatekwa, ivyombo bitegurirwamo imfungurwa bigategurwa neza, uburi kurikingira iyo ngwara ya amibe. Iyo rero imaze kugufata, hari uburyo ushobora kuyivura, hambavu yo kuyirinda. Ubwa mbere icyo twababwira nuko ari iyo bita maladie canke iyo bita iyo microbe bayita microbe parasitaire. No kuvuga ko ifatiki, no kuvuga iyo dushize ibintu mu mubiri, iraheza ikaba ahantu mu mara, ishobora kuronka ivyo bintu ikabinunuza. No kuvuga ko ubwa mbere mu mara matoya iyo hicaye, twamaze kumva ko icambere inunuza ari icunyunyu c'ubutare, ariko mumenye ko icunyunyu c'ubutare kiba kijanye n'ibindi vyunyunyu
kugira ngo vyubake umubiri ahatandukanye. Rero aho mu mara mato yihicaye ishobora kukinunuza bigaca bituma noneho n'ibindi vyunyunyu bitashika mu mubiri vyoroshe, kubera ko ibindi vyunyunyu bishika mu mubiri bijanywe n'amaraso. Amaraso rero yatarose cyo cyunyunyu cy'ubutare ngo avure ngo akore ngo amere neza, bica bituma n'ibindi vyunyunyu bitashika mu mubiri neza, ni naho aca hakomoka konda cyane. Ico abantu tuba dukwiye kukimenya, ni naho mpamvu ari vyiza kuyirinda. Rero reka mbere yuko tugana ku musozo canke dusoza tubabwire bimwe mu vy'Imana yaremye bishobora gutuma iyo amibe tuyigwanya tukayituza mu mubiri wacu. Turashobora kuyigwanya tukayituza mu mubiri wacu, muri ayo mara matoya canke mu mara manini hose tukayituza ikava mu mubiri, umuntu akayivura akayikira. Ndanabashingira n'intahe jewe narayikize, narigeze kuba ndayigwaye ndayikira, ndayikize binyuriye muri ivyo Imana yaremye, ndabikoresheje neza mu nyuma ndayikira. Kuba ariko barakurikirana ikiganiro no bashingira intahe ko ari ubugwayi buvugwa bugakira, nubwo benshi bibaza ko budakira ngo ntibihera. Oya, iyo wigiriye umugambi wo kuyivura urayivura ugakira. Icambere no kwirinda bya bindi bisanzwe biyitera. Twumvise ko ahanini komoka mu mfungurwa zitagiriwe isuku, igakomoka ku mfungurwa z'inyama, ikagwizwa kandi no gufungura ibintu birimo amasukari, ikagwizwa n'isukari, ikagwizwa kandi n'amata y'inka. Ivyo rero iyo wigira umugambi wo kubihagarika nta nkeka amibe irahera. Umuti rero ushobora kubafasha, icambere n'amazi. Ayo mazi akaba arimwo ibintu bikurikira. Fata amazi atetswe abize, yatetswe ukayabiza hahandi amaze kubira. Amazi ugafata inusu y'igikombe c'amazi, inusu y'igikombe cuzuye amazi yabize neza, ugakatiramwo udutete 4 twa tungurusumu ku muntu akuze. Ugakatiramwo udutete 4 twa tungurusumu ku muntu akuze. Noneho udukatiyemwo tukagumamwo. Utwo dutungurusumu dukatiyemwo muri ayo mazi uca wongeramwo akayiko gatoya kifu y'ibumba gicatsi gitoto. Akayiko gatoya kifu gicatsi gitoto muri ca gikombe c'amazi. Ariko ni vyiza gukoresha igikombe c'itasi bya bindi vy'ibumba, ariko ugakoresha igikombe kingana n'inusu y'iritiro. Intete zine za tungurusumu kazikatakata, katira muri amazi yabize, ugashiramwo kakayiko kifu y'ibumba gicatsi gitoto, hama bikararana, kabiraza ahantu bikararana, bikamara amasaha ari hagati y'8 na 12 vyinitse. Noneho ayo mazi ukayanywa mu gitondo, ukayanywa ukayagotomera na za tungurusumu kazihekenya byose ukamira. Hanyuma twa dukumbi tw'ibumba tuba twasigaye hasi utwonaho totunwa ntaco, ariko ayo mazi wayanyoye. Hanyuma ukabikora iminsi 11 wikurikiranye, iminsi 11 wikurikiranye. Ikindi gikurikira, ucufata karoti iminsi, iyo minsi 11 heze ucufata karoti iminsi 7 mu gatondo, atakindi kintu urarya atana amazi unyoye, ukarya karoti 2 mu gitondo iminsi 7. Karoti nziza zitarapfa, zitarononekara no muri frigo, ahubwo zimwe zikuye mu isoko zikiri mbisi, ugahekenya karoti 2 mu gitondo iminsi 7 wikurikiranya, atakindi kintu urabanza mu nda atana amazi uranywa, zikabanza yo zonyine. Ukabikora iminsi 7 wikurikiranya. Ikigira gatatu, hambavu izo karoti ku mugoroba no kurya ibiyiko 3 vy'inzuzi z'imyungu. Ivyo bikagerekwa kuri izo karoti muri ya minsi 7 nazo nyene. Icanyuma no kunywa icayi ca time, cyo bita time, ukayinwa itagira isukari, itagira n'ubuki. Agatasi mu gitondo, agatasi ku mugoroba, agatasi mu gitondo, agatasi ku mugoroba, agatasi mu gitondo, agatasi ku mugoroba, ukabikora mu kiringo c'ukwezi. Ndasubiramwo uyu muti ariko nihuta. Icambere na amazi abize washizemwo intete zine za tungurusumu, ugashiramwo n'akayiko gatoya kibumba, ukabinywa mu gatondo vyaraye vyinitswe iminsi 11 wikurikiranye. Kigira kabiri ni iminsi 7 ufashe karoti 2 mu gatondo, atakindi kintu kiraja mu nda, atana amazi uranywa. Ku mugoroba ugafungura ibiyiko 3 vy'inzuzi. Hambavu yo gufungura ibiyiko 3 vy'inzuzi, mu gitondo ukanywa icyayi ca time, ukongera ukanywa icyayi ca time ku mugoroba kitagira isukari, kitagira n'ubuki. Ivyo ubikoze mu kiringo c'ukwezi waririnze vya bindi, waririnze vya byo kujya bitagira isuku, bidasukuye, ukirinda ya mata, ukirinda na za nyama canke zandagara,
amibe uba uyitujije mu mubiri wawe. Nuko uwo ni wo muti mwiza wo kuyivura hambavu yo kuyirinda ku batarayigwara. Mureke rero Imana ibashoboze ibahe kubishira mu ngiro ku bafise ubwo bugwayi, ku batabufise mu burangire murangira abandi uwo muti, gutyo nivyabafasha. Twese tuze dufatanye guhimbaza urukundo rw'Imana. Reka tunabibutse ko turiko tubategurira igikorane tariki 27 za kuno kwezi kizobera mu bigo bya televiziyo ya Heritage. Muze mucitabe, tuzohigira byinshi bishobora kudufasha mu magara yacu n'ibishobora kudufasha mu buryo bw'impwemu. Reka Imana ikomeze kubagirira neza kuri no mugoroba mu izina rya Yesu. Shama